uyu mukozi agiye gukora hariya nta munsi n'umwe yigera yerekwa ibiri mu masezerano y'akazi, arivyo bituma amahera hembwa yose atashaka kuyaronka, kandi ugasanga amasha acatwara abo mashirahamwe dorokritema. Mu mategeko mpuzamakungu agenga abakozi ico bitwa le main d'œuvre saisonnier, abakozi bari ko hanze amahera akore ateza kuyatwara yose. Abo mashirahamwe abarungika tuyahamagaye tukayabwira yuko afasha abantu bagaruke, ntibishura amatelefone benshi baca bayazimya. Igenekerezo rya 30 mukakaro uko umwaka utashe, isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugurisha igurishwa ry'abantu. Uwo munsi rero ni itariki 30 kwezi kwa mukakaro umwaka wa 2026, aho isi yose iri kwihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe igurishwa ry'abantu, aho uwo munsi uhimbajwe ku civugo catanzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ku mwaka wa 2026 uvuga ati duhagurukire abakoresha uruyeri mu kugurisha abantu ndetse bakongera bagata mu ngorane zitagira izina abantu bagurishwa bahenzwe yuko bagiye kuroswa akazi hirya no hino ku isi. Kuno munsi rero isi yose ihimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe kugurisha abantu, ishyirahamwe Shoto nk'ishyirahamwe ridahanira ibyicaro vya politike ryiyemeje guharanira agateka kazina muntu, ihohoterwa rya kiremwamuntu nuko umuntu wese umurundi wese yoronka ico akora atakumira. Twifatanyije n'amakungu kugira guhimbaza uwo munsi kuko hariho amabi adasanzwe kandi ahambaye y'igurishwa ry'abantu yibonekeza uno munsi muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ishyirahamwe Shoto riciye hirya no hino ryagomba rishikirize abarundi n'amakungu ibikuru bikuru kandi bihambaye gegeranije muri umwaka wa 2025 ihagaze kwigurishwa ry'abantu, gucura bufuri na buhoro ndetse gufata abantu bunyamaswa kugira abantu bacakara. Icambere twabonye mu Burundi ni iki? Twarabonye yuko hari abantu bariko baragurishwa mu bihugu vyo hanze, abakenyezi n'abarugwaruka bariko baragurishwa mu bihugu vya Oman, Arabia Saudite, Dubai, Zambia na Kenya no mu bindi bihugu. Ivyo bikaba biko birakogwa n'amashirahamwe bita amagence d'octroi ajeje kurungika abakenyezi n'ugwaruka mu bihugu vyo hanze babya yuko babaronderera akazi. Muri amashirahamwe agurisha abantu abanika hanze abanje gwenda abakenyezi n'ugwaruka ko barondera akazi, amwe usanga yemewe n'igihugu c'u Burundi, ayandi nayo atemewe. Twagomba tubamenyeshe kandi yuko mu byo tumaze kubona abakenyezi benshi n'ugwaruka barafata amadeni bahenzwe n'amashirahamwe yo kurungika abakozi hanze yuko babaronkeye ubuzi buhambaye mu bihugu vyo hanze bashika bakora. Mu vyegeranyo dufise muri Shoto aho mbere amadeni bafata benshi badashobora kuyariha kubera abo mashirahamwe amagence d'octroi n'abandi bantu babahenda bishika keshi ntibabajane mu buzima babemereye, bigatuma benshi bashobora no gupfungwa kubera babuze ico bishura. Twagomba tumenyeshe kandi
amashirahamwe arungika abantu cyane abakenyezi mu bihugu bya Oman na bya Saudite, twabatumenyeshe yuko muri Aishoto twamaze kubona ko atari gufasha abantu kuronka akazi, ahubwo ari guhishwa ry'abantu. Ati guki ayo mashirahamwe araka abakenyezi cyangwa abajene bagaca babashira mu bigo byabo bakabafungirayo bitemewe n'amategeko, beshi babuze ukuntu basubira mu miryango yabo, byase ko bagenda bakabankira mbere n'impapuro z'inzira zabo keshi barazinyegeza. Ikintu gitangaje ari cyo kugwanya cerekana yuko abo mashirahamwe agurisha abantu, aho bishitse bakabarungika hariya hanze, twabamenyesha yuko amakontra aba hagati y'abantu babiri, utwara iryo shiramwa agence de recrutement n'urya muntu ari hariya arungikiwe umukozi. Uyu mukozi agiye gukora hariya nta munsi n'umwe yigera yerekwa ibiri mu masezerano y'akazi, arivyo bituma amahera hembwa yose atashaka kuyaronka, kandi ugasanga amwe atatwara abo mashirahamwe de recrutement. Mu mategeko mpuzamakungu agenga abakozi cyo bitwa le main d'œuvre saisonnier, abakozi bari hanze amahera akore ateza kuyatwara yose. Iki naco kuri kontra, umukozi agiye gukora akazi hariya ntiyerekwa kontra akaraba yuko hari amateka mukingira, yuko azotekaniza kazoza, yuko hariho kumuvuza. Kuri ico nyene iyo bashitse hariya mu bihugu vya Oman na bya Saudite, abakenyezi b'abarundi kazi beshi barakorerwa ivya furambi n'abakoresha babo, abandi barafungirwa mu mazu, barakwa amadokima y'ingendo kugira ntibashobore kuva aho hantu uko bavyishakiye. Abandi nabo baratabwa mu barabara, bababwiye ko bagiye kuronka akazi bagasanga akazi kariyo, bagacaja mu barabara batagira ikibatabara. Iyo bahamagaye abantu babarungika hariya ntibigera babitaba ngo babafashe, umuntu afungirwa hariya akagorerwayo ino bakinumira. Aho turabifite ivyemezo muri Aishoto tugomba tubaha akarorero. Muri umwaka w'2026 aho ishama Aishoto ryafashije abagore 22 barungiswe muri Oman na bya Saudite, bamwe bakugurira furambi, abandi basanga nakazi bafise bacaja mu barabara, barabura uko bagaruka mu gihugu cabo c'amavukiro c'u Burundi kubera base kwemera gukorerwa mabi ivya furambi, amabi aho nyagati y'akazi na muntu no kubura akazi. Aje twafashe 22 kandi kwamba tubamenyesha abo majase meshi, abo mashirahamwe abarungika tuyahamagaye tukayabwira yuko afasha abantu bagaruke, ntibishura amatelefone beshi baca bayazimya. Twagomba tubamenyeshe kandi yuko muri Aishoto twafashije abakenyezi 11 bakorewe amabi yo gufungirwa mu bigo bibarungika hanze byo mashirahamwe amagence bitemeye n'amategeko, bakongera bakabatwara document de voyage, impapuro z'inzira. Kandi twarafashije kugira ngo amafaranga basabwe atemewe kugira ashobore gusubizwa. Cyo tubamenyesha amashirahamwe menshi arasaba abantu amafaranga atemewe, bakabasaba ibi bakamenyesha ikibazo bakorera ntibigere bayibakorera. Kuri iki nyene twagomba tubabwire yuko cyo kurungika abantu mu bihugu bya Oman, za Dubai, ku majasa mamwe twagomba tubabwire muri Aishoto yuko twebwe tubona karigurishwa ry'abantu turavyemeza, arico gituma haje tumarusaba leta. Ikindi cya kabiri tubona mu Burundi gihagaze kugurishwa ry'abantu niki, hari abantu bagendana ubumuga. Uno munsi mu Burundi tubona vyimonogoje abantu bakomeye imiryango yabo c'abandi bantu, usanga ko barabazungurukana hirya no hino ku mabarabara, ku masoko canke ahantu hahora ingenzi nyinshi, babasegesha babasabisha amahera
ayo mahera basabisha uwo muntu agendana umumuga naho yahabwa abo bantu nayo bamuha bacha bagenda kuyakoresha bo nyene uwagendana umumuga bakazokwa bamukoresha kubera bafatiye ku magorwa y'umuga afise. Cyo kirahambaye kuko kubona umuntu kubera agendana umumuga, umuntu akomeye, umuryango yategerezwa kumufasha kugira abaho neza, agaca mujana mu ibarabara akamusegesha amusabisha amahera kugira ashoye gukora umugambi kanaka na bwa burya toje ntawo muhe, murumva yuko ari ubucakara, ari gurishwa ry'abantu ku nyungu z'abantu, ari byo kugwana. Ikindi twagomba tubabwire tubona bijanye n'igurishwa ry'abantu mu Burundi biribonekeza ndetse no muri Afrika yose. Turabona urwaruka rutandukanye rukurikirana amarezo sosiyo, hatangwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ubuzi buva mu sosiyete atandukanye buhemba neza, aho abo bantu babigira basaba ubwo rwaruka gutanga impapuro zabo ndetse bagatanga amahera menshi yuko bagiye kuronka ubuzi. Bamaze kubatanga abo bantu ntibasubira kubabona, niyo umubonye barabatera ubwoba, abandi nabo barababwira yuko hamwe bo bivuga batoteza, ugasanga urwaruka rwasabye amadeni menshi hirya no hino. Nico gituma rero uzosanga benshi mu rwaruka bagenda mu bihugu bitandukanye badafite ibyangombwa, bahenzwe n'abo bantu ko bazobibaronderera bashyitseyo, ugasanga iyo bari benshi bari kubacuga ufunira buhoro, baricwa, barahohoterwa, barafatwa mu nyamaswa. Aho mbere tubana mu bihugu bya Afrika hageze ahantu abantu bagiyeyo bahenzwe muri ubwo buryo bariko baricwa. Turatanga akarorero ko mu gihugu ca Afrika y'Epfo, Afrika du Sud, abantu bariko baricwa mu nyamaswa. Urabona yuko duhimbaje umunsi no muri Afrika hari ingorane zitandukanye z'abantu bagurishwa hirya no hino, ugasanga bariko baricwa kubera bagiyeyo amategeko atavyemera kandi babeshwe ku nyungu z'abantu babagurisha. Kuri uyu munsi rero duhimbaza uwo munsi, ishyamba rishoto liboneyeho gusaba leta y'u Burundi n'abafatanyabikorwa ba leta y'u Burundi ibi bikurikira: kugurura amatohoza y'ubutungane no guhana bimwe bishimitse, hamwe no kugara amashirahamwe ibigo bijejwe kwegeranya abantu kurokirita bibarungika mu bihugu byo hanze, mu gihe tubona yuko vyinshi bakoresha uruyeri n'ugwenge n'igurisha ry'abantu babanje guhisha ukuri kuri mu masezerano y'akazi, ndetse bakabaka amahera babahenze ivyo babemerera atari vyo. Ugasanga n'abagiye hanze baragoreweyo, ntibashoboye kubakurikirana babahenze ko bazobikora. Abo mashirahamwe dusaba yuko ivyo bigo leta y'u Burundi bikora nk'ivyo bimaze kuboneka vyokugabwa burundu, kuko biriko birafasha mu mabi yo kugurisha kiremwa muntu. Twagomba rusabe kandi cya kabiri yuko hoba umukwabu wihuta gukontorora amashirahamwe ibigo vyose birungika abantu hanze, kugira barabe yuko by'ukuri abantu barungitse hanze amasezerano y'akazi basinyiraniye n'abantu babarungitse ko yubahiriza amategeko agenga abakozi n'akazi n'agateka kazi na muntu, kandi by'ukuri ibirimo byose byubahirijwe ko barungitse. Uwo basanze adafise uruhusha ahanwe by'akarorero, urufise nawe yarenza amategeko ahanwe by'akarorero, kandi nk'uko twabivuze iryo shamwe rivutwe. Icya gatatu, dusaba leta y'u Burundi cyane cyane umushikanganje muzajejwe harimo imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu gutegeka ibigo n'amashirahamwe arwika abakozi hanze mu gusinya ko amasezerano y'akazi, yuko umukozi aroja gukora akazi ari ahantu yoba hari wenyene akisinyira amasezerano, akamenyeshwa, akagira na kopi y'ivyo azokora hariya, bimwe akabona yuko harimo amateka mukingira. Cya kane dusaba nuko hoba
ukuraba neza gukontorora imbibe z'u Burundi no kibuga c'indege yuko umuntu arungitswe bakandika ikigo kimurungitse mu gihe agize ikibazo ico kigo gigatumwa ko kugira kigira ico gikoze mu gihe iyo camurungitse kivyase abakirongoye bagahanwa n'inzego zo gutungana kandi ugasaba nyene kwashirwa amategeko akaze kandi ahambaye kugira ngo akabikabishe ko gwisha abantu gatuzwe abantu bijukiye gushinga ibigo byo kurungika abantu kugira bagurisha abantu bironkerera amahera uwizogaragara hanwe by'akarorero. Dusaba leta y'u Burundi ko yogira ishoboka yo vyose mu gihe iri kwirasinya amasezerano n'ibihugu bitandukanye ku isi mu guhanahana abakozi yoshiraho amategeko akingira abakozi bazoba bagiye gukora ibikorwa hanze bagasubiza mu gihugu cy'u Burundi, ikerekana ukuntu abahuye n'amahano izobavuza kandi izobaha imfashanyo mu bijanye n'inyifato mu mutwe kuko benshi usanga bahamutse, kandi ikerekana ukuntu izofata ingingo zihambaye mu kubasubiza mu kibano kugira ashobore kumva ko bayo nk'abandi bivanye n'amabi n'ikubagurwa babona iyo baje bava, ntibagume basinya amasezerano yo guhanahana abakozi n'indi bihugu atagira ugukingira abana b'u Burundi amategeko abakingira, kugira ngo tugwanye ayandi mabi yose yokomoka mu kugurisha abantu canke mu ikoreshwa ry'abantu bamugaye ku nyungu z'abantu bakomeye. Dusaba leta y'u Burundi ko yohanamwe ivy'akarorero abantu bari mu mabarabara mu masoko usanga bari bagenda udukinga basabisha amahera abantu bamugaye bateza kubakingira. Dusavye yuko hofatwa ingingo zibereye kugira abantu basegesha abantu ku nyungu zabo batuzwe burundu mu gihugu cy'u Burundi, agateka kugendana umuga nako kubahirizwe kuko ugendana umuga ni umuntu nk'abandi ategezwa kubaho yubahirijwe nk'abarundi bose. Dusaba yuko kandi yuko leta yoja hamwe n'amashirahamwe adahinza politike ndetse n'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya amabakorerwa muntu mu gurisha abantu kugira ngo bagire kampanye cyo twokwita sensibilisation, kumenyesha abarundi hirya no hino abafasoni n'ugwaruka ko batokwemera gukoreshwa mu kugurishwa ku nyungu y'abantu bamwe bamwe usanga bashinze ibigo kugira barondere inyungu mu igusho ry'abantu. Mu kurangiza kuri umunsi itariki 30 ku kwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2026 duhimbaza umunsi ishirahamwe Rishoto ryongeye gusaba rishimitse ko amasezerano y'akazi yose yuzimwe amanyanga asinywa n'abakenyezi barungika mu bihugu byo hanze mu bihugu bya Oman, Arabie Saoudite n'ugwaruka muri Dubai ku nyungu z'akagwi yofutwa burundu mu mwanya muto kugira ngo abari hariya mu bihugu bya Oman na Arabie Saoudite n'ugwaruka rubiza Dubai hirya no hino mu gihugu basinye amasezerano atabafasha kwiteza imbere ahubwo afasha kwiteza imbere abashinze ibigo nko tubibona tumaze imisi tubibona n'amasezerano mwe twabonye n'abayafotoye baba binyegeje yofutwa burundu kugira ngo hasigweho amasezerano yubahiriza agateka kazina muntu aha amahigwe mu iterambere uri korakora akazi adaha amahigwe uwicaye atacaye korakora bashitusha tuvyita twebwe kugurisha umuntu ugaca umutungirako wicaye, ubwo n'ubucakara ugomba gukora nawe urakora kugira utunge. Twagomba tumenyeshe kandi rero dushimitse abatwumva bose kugurisha abantu kari kizira kandi amategeko y'u Burundi bwashingiro bitavyemera n'amategeko mpuzamakungu atavyemera, abafise ibigo vyemera n'ibitemewe n'abari mu nzego z'igihugu bagomba basinya amasezerano bavyumve kugurisha abantu ukabatungirako birabujijwe n'amategeko y'igihugu na mpuzamakungu. Je tumenyesha yuko uwo mwanya rero
wo kubigwanya twese duhaguruke tubigwanye burundu. Murakoze cyane.